inshuti bakunzi ba radio Kaduza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu twayikaze mu kiganiro natwe turashoboye mwamushikirizwa na Emeline Shemeza mu mashigo uyu munsi twaturi kumwe na Rajatunga ni wari gutuma amajwi abashikira neza uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumire Tacienne asanzwe ari umudamu canke umufasoni agendana ubumuga bw'amaguru akaba asanzwe yiteza imbere akora ibintu bitandukanye bituma agwiza umwimbu kandi akaba ari umuntu afise impano zitandukanye na cane impano ikomeye cyane yo kwandika amafilme ndetse no kuyakina ni mukanye rero tukaba tugiye kubakira umutumire Tacienne ndagwa ikaze mu kiganiro natwe turashoboye murakoze cyane nizere yuko meze neza ego Tacienne rero ukaba uri umumama canke umudamu agendana ubumuga bw'amaguru kwasanzwe atariko barakubona Tacienne iyo turiko turavuga abantu bagendana ubumuga ko bashoboye wewe uvyumva gute ni gute woshaka kubidusobanurira kugira ngo tuvyumve guko benshi bariyumvira bakumva yuko bidashoboka ko umuntu agendana ubumuga ashobora kugwiza umwimbu ashobora gukora ibintu bitandukanye nkuko abakuzi kuko usanzwe uri umuntu adasanzwe ego murakoze cyane kumbaza ico kibazo abantu bagendana ubumuga barashoboye hajya gushobora biva mu mutwe iyo mu mutwe wamaze kwiyumvira ko ushoboye nta kintu na kimwe utaheza ngo ushobore bivanye n'ubuzima ububayemo nimba uyu munsi twebwe turi abantu bagendana ubumuga twaragiriwe amahirwe yo kuba mu gisagara ca Bujumbura ariko naho twaba turi hariya mu misozi wishizemo ko ushoboye urarima urasoroma uraragira urakora ibintu vyose rero ikintu kuvuga ko tudashoboye iryo jambo Jesse nkirikunda nabo dusangira ubumuga ndagerageza kuri bankira turashoboye muri make turashoboye murashoboye urumva we igikuru nuko bo bashigikira canke bakavyumva nyine yuko mushoboye ntibasuzugure ivyo mukora guko murashoboye eko gushigikirwa ntawe uvyanka ariko no abantu bagendana ubumuga ntitwoshira imbere gushigikirwa ushira imbere gukora uriya azogushigikira akagusanga ku kivi ego nshuti muriko baratwumviriza ni ikiganiro natwe turashoboye aho tugerageza kubabwira uburyo abantu bagendana ubumuga bashoboye kugwiza umwimbu bashoboye gukora ibintu bitandukanye nk'ivy'abandi Tacienne rero akaba atubwiye ko abantu bagendana ubumuga bashoboye aho bari hose ivyo barimwo vyose Tacienne rero mutumire dufise uno munsi usanzwe uri umupfasoni agendana ubumuga ukaba witeza imbere ukora ibintu bitandukanye wobwira abariko barakumva ibintu bituma ushobora kugwiza umwimbu murakoze cyane ibintu bituma ngwiza umwimbu si ibikorwa byinshi cyane nababwiye ko aha mu gisagara ca Bujumbura tari ibikorwa byinshi tuba turiko turahakorera jewe ndumutayeri nize gushona ndavyiga mu ntara ya Muramvya mu ishure ry'Ikiganda ari naho narerewe cyane maze kwiga namanutse nkuko abandi bose bamanuka kurondera ubuzima ndatangura gukora bimwe niga ndabikora Imana irahezagira ndabikora Imana ishishikara guhezagira ndava ku mashini imwe ndagura zibiri ndava kuri zibiri ndaronka zitatu zimwe haba harimo n'ingabire izindi haba harimo izo niyungunganije nuko hamara ubu nobavuga ko ngeze ku ntambwe bwa bumenyi mfise kuko ubusagurira ku bandi ego hama impande yaho ndagerageza kugira utuntu ncuruza bimwe bikanka nkuko abandi vyose ukora ibi bikanka ugasubira ibi bikanka mugabo ihangira uba warihaye nugukora ego uratubwiye ko usanzwe uri umutayeri kandi ugafasha n'abandi kugira ngo izo ngabire ntizikugumemwo mbega ni gute woba ufasha abo bandi ufasha abantu bameze gute bimeze gute ego
jewe sanzwe mfasha abantu abari bo bose muga cane ndashira imbere kwaruka ko bagendana ubumuga kugira ngo nabo bave muri yange ngerageze kubakuramwo vya vyiyumviro vy'uko badashoboye canke ntibahavure ngo baje mw'ibarabara dusanzwe turi mwihimiriza mu gutera akama kugira ngo mu gukora plaidoyer ku bantu bagendana ubumuga kubavugira ubuvugizi rero ubuvugizi butarimwo utari kurahera kubo vyega abo vyega nabo ubigisha gukora niho baheza bakagira n'ijambo rero mu byo mubona yigisha ndagerageza gushira imbere abantu bagwaruka rugenda n'ubumuga iyo ndabaronse nkabigisha umwuga hama impande yaho ndigisha n'abandi batagendana ubumuga sincagura bakampemba utwo dufaranga hama nanje nkabona kuduza wa mwimbu ni vyiza cyane kuba ivyuzi utavyigumizamwo bega iyo uriko urigisha abo bagendana ubumuga canke nabo bakomeye ubikorera hehe watubwiye yuko ufise ahantu ukorera watubariye ko wize umwuga ndetse ari wo ugutunze cyane kuruta ibindi mbega wewe woba ukorera hehe canke kugira ngo uronke ahantu ukorera n'ivyo bikoresho wiyumvire gukora uwo mwuga woba wabitewe niki icatumye niga uwo mwuga nuko ntivyari bikunze ko mushobora kubandanya amashuri rero mu minsi iheze udashoboye kubandanya amashure bacavuga ingo wuga umwuga kandi n'uno munsi niko biri rero aho nkorera naho nkorera muri komine Ntahangwa zone Cibitoki barabara rya 4 nimero 70 ego ubwo usanze ufise atelier okay ngira ngo abariko rakumviriza babifuza kwiga umwuga baba abagendana ubumuga canke abakomeye boshobora kukurondera mu Cibitoki rya 4 nimero 71 mbega tukiri ngaho nyine kuwo mwuga wo gushona hoba hariho intambamye oba uhura nazo muri uwo mwuga nk'umukobwa canke umudamu nako umbabarire uri umudamu agendana ubumuga hari intambamye uba uhura nazo ego intambamye duhura nazo twebwe abantu bagendana ubumuga namamvuga cane ni intambamye zo kwiyunguruza twebwe uragerageza gukora kandi n'umwimbo kawuronka mugabo inyungu nini iciherera mu kwiyunguruza rero mugabo ivyo ntitubitubuza uremera ugakora wari kunguka 10,000 ukemera kunguka 3 kunguka yishoboye kuronka yose mugimana ibibona kuri kurakora iraheza nayo ikakugwiriza amwe make agahinduka ashobora kugukwira twebwe vraiment abantu bagendana ubumuga kwiyunguruza biratugora aho abandi bashobora kugenda n'amaguru nk'ubuje nkorera mu Cibitoki nk'akarorero kujya kana ngiye mu Kamenge canke ngiye mu Kinama abandi barashobora kuhatambuka n'amaguru bwaje ndinda gufata moto urumva ugiye gufata moto ugiye nk'ukugura nk'ikintu c'ibihumbi canke c'ibihumbi 2 ukaca usanga urinze gufata moto y'ibihumbi 2 urumva ko ari bwa buhombe baburimo ego urumva nta zindi ntambamye zituma udashobora kugwiza umwimbo nk'uko uvyifuza atari ibijanye na déplacement izindi ntambamye nazo bivana no kungena buri kurakira abakiriya abantu kenshi mu kibano barabanza bakatwinuba kibaza ko tudashoboye mugabo umwanya n'umwanya uko bigenda arabona ivyo buri kurakora hama bakizana ego Tacienne turagushimiye uburyo tubwiye ingene ukora umwuga wawe kandi ukagutunga ugashobora kugwiza umwimbo nk'abandi ni vyiza cyane nibaza yuko wokomeza ako kazi kandi ugakomeza no guhimiriza n'abandi kugira ngo ntibicare barondere ico bokora cyo tuma nabo biteza imbere Tacienne iruhande y'ivyo watubariye yuko ushobora kwandika amafilme mbega
ni ibintu bitangaje cyane nk'abariko baratwumviriza kumva umuntu w'umudamu na cyane cyane agendana ubumuga ashobora kwandika amafilme canke akayakina. Ivyo navyo vyagenze gute? Wabikuye hehe? Ubikora gute? Ibintu byo gukina canke kwandika amafilme canke gukompoza amazina nibaza ko aba ari impano uba waravukanye, kuko ndibuka no kw'ishure twara dukina ibintu vy'abana bakiri mu ma interna twarabikina. Ndibuka nigeze gukina igikino bita gihana musonga, turakina gose nyene. Haraba umwigisha umwe acambira ngo yongo Tasi ngo urabona ngo ingene ngo kuri umukobwa ngo myiza ngo ntuzotubere gihana musonga mwana. Kora iyo filme mwakinye? Ego urumva rero ivyo bigigwa ubu bifitiyemwo impano. Bufise impano karemano, hama iyo mpano ukayivomera ico kintu ukaguma ugikora. Rero je nari mfise impano yo gukina, dumaze gushika ino tukaja mw'ishirahamwe ryacu, hariho handicap international iratugirira ico no kwitangira renforcement, baratugira imyimisi 10 turaronka ama certificat, turasubira tugiragira ubumenyi, turagira ibintu vy'amateknike yo gukina tuca duheraho. Muga kubera je nisanganywe ya mpano naguma n'ubundi menya kwandika, nkamenya gukora iciyumviro kikanzamo nkacubaka, canke nk'ubunye nkashobora gukompoza nk'amazina, ariko bimwe ndiko ndakora biriko biragenda bingabanuka. Ntabwo ari cyane, uracari. Ego. Ivyo rero warabikompoza hanyuma bigashaka kugufasha gute muri ya cadre yo kugwiza umwimbo? Muri cadre yo kugwiza umwimbo turashobora kuronka nk'abatubonye bakadutuma ko nk'ubunye muri association turafise groupe théâtrale izwi, niyo tutaronka kesha aho tubikorera bakatubwira tukagenda tugakora nka sensibilisation runaka y'ikintu giciye mu mareresi canke mu mafilme. Utanga message wisanzuye kandi naba ariko barayumva bakayumva bisanzuye, bakayumva bariko baratwenga icambo ca wundi ati nkina nkebura. Uratubwiye yuko ubikina kenshi mu bicisha muri yo groupe ya théâtre yo muri association. Mbega nko kugiti cawe nk'umuntu dusanzwe tuzi canke twumva azi gukina amafilme azi no kuyakompoza, hari amafilme uba umaze gukompoza ku giti cawe atawundi mufatanije yoba amaze kumenyekana? Nayo ndakompoza ku giti canje kuko nta mutahe mfise. Mugari ho nk'iyo twakoze nk'iyo nanditse umukenyezi w'intwari, umukenyezi w'intwari narayikoze ndiko ndayikorera fondation Ngoga Patrick. Dufashwe mu mugongo na fondation Ngoga Patrick. Ni filme yakunzwe cane, barayiravye barasura barayiraba. Mukenyezi w'intwari ni filme nanditse. Ego twariko turakubaza ikintu ubona cokogwa kugira ngo ibikogwa vy'abagendana ubumuga bishobore gutera imbere nk'ivy'abandi, kuko uratubwiye yuko usanzwe wandika amafilme canke ukayakina, ariko ikibazo ari uko atamutahe ufise canke atamasoko muronka kugira ngo ivyo bintu vyanyu bimenyekane nk'ivy'abandi. Wewe urabona aho kogwa iki? Ico kogwa canke ico twotumirira abantu nuko hoba nk'ubunye dukoze nk'igikogwa, no kuvuga tuba turiko twugenda twerekeza mu star nk'uko abandi babikira canke abamenyekane nk'uko abandi babigira, ugasanga baramenyekanye. Mugabo urumva niyo umuntu akubitiye ko akajisho kacu usanga ngo ni vya bintu vy'abantu bamugaye, ni vya bindi vy'abantu bamugaye, nuko bokura mu mutwe, kuko natwe tuba turiko turavuga iterambere ry'igihugu. Nkuko bavuga ati nta iterambere ridakumira, nta numwe wo gukumirwa muri iryo terambere, kandi umwe wese abwizwa kuduza iterambere ahereye ku giti ciwe, mu nziwe, mu kibano ciwe aho yegereye, bigateba bigakwira igihugu cose. Rero ico novuga nuko
d'abord abantu bovyitabira bakavyitabira ico usabwa ukagikora nimba ico usabwa umuntu akagikora atagisabwe nimba ari bukikogwa ubona kitakuvuna abatwegereye bakadufata mu mugongo bakaturorera bakadukomera amashi uretse gukora ikintu kabura umuntu agukomera amashi biracana intege cyane ego iyo uriko uravuga ibyo bintu by'uko bakwiriye kubarorera bakwiriye kubasapotinga wogira ngo ni ibintu byoba bikunda kuba canke ibyo bavyarababaye ko mu byo musanzwe mukora est-ce ni nk'ikintu woba uvuze cabaye canke bimeze bite woba byarababaye ko canke ni nk'impanuro uri kuratanga kugira ngo ntibizokwigire biba bon ni impanuro ndiko ndatanga kandi nongera nkebura ego kandi novuga ntako umuntu avuga ikintu atafise isano bavuga ngo inyoni mu kuguruka yisunga igiti ego nk'ivyo biba vyarabaye ukabibona ukabibona ko ico uriko urakora abantu batacitabira ku muvuduko co kimene w'abandi ego Tacienne nukuri uvuze ikintu ciza cyane kandi birakwiriye ndetse n'abariko barakumviriza baravyumva yuko bikwiriye ko bashigikira ibikogwa by'abantu bagendana ubumuga nkuko basanzwe bitabira canke bashigikira ivy'abandi bakomeye kugira ngo namwe mushobore kugera ku rwego mwifuza kugera ko kugwiza umwimbo hari abajene rero bariko barakumviriza abagenzi bawe canke usanzwe usumba kuko wewe uri umuntu adasanzwe ubu uri umudamu ngo manda kwita umujene sinzi ngira ni kubera ukunda kudukinira utuntu tudutwenza hariho rero abantu bagendana ubumuga bafise amatala nkayo yanyu yo kwandika amafilime canke kugira gute kuririmba ariko ugasanga Tacienne sinzi barisuzugura canke ugasanga nyine kubera ko vya bindi bariko uravuga bimwe ariko uraduha ko uratanga ko impanuro birabadekuraja bega nk'abo bantu ubabwira iki nk'umuntu yabaye imboneza ico nababwira ufise impano nivyo iyo impano utarosa aho uyikorera irapfa impano irapfa ikakuvamo rero ufise ayo matara notera kamo cane nk'abantu barongeye ajya amarezo y'abantu bamugaye za IPHB zande urumva bakagerageza kuturonderera aho dukorera izo mpano zacu kugira ntizisinzire kandi vraiment abarundi baragerageza uko bashobora mugabo ntitwokwama turiko dukorera nk'ubunye turiko nk'ubuje ndiko ndakina nka filme si ngombwa ngo ngume mvuga ku buzima bw'umuntu amugaye foko nagura imbibe nkagenda ngashika no ku kindi kintu icaco cose kandi ntibisigura ngo umuntu niyaraba ngo ni kubera ngo yayibonye je yanditse mugaye ace yibaza na suite iri nyuma ko iza kuvugamo ibintu vy'umuntu amugaye nico rero gituma abantu bamugaye bagendana ubumuga impano zabo zisinzira dufatire nko ku muntu aririmba naho iyo bazi kuvuza igitari ntuzosanga abandi bagenzi be baririmba habaye karaoke ahantu runaka ngo bamutumire usanga baronderana nabonyene hagati yabo kubera iki narugirana kuvuga ko mu kibana bataba bamuzi imagine baba bamuzi mugabo urumva nk'abajya abandi baririmbyi bogerageza bakarondera nawe kuko hariho nk'abahungu bafise ubumuga bwo kutabona baririmba neza cyane bafise ijwi ryiza gakubita ingoma gatamba akagira ubwo nk'uko usanga nta n'umusi n'umwe nk'abajya baririmbyi bakomako mukuye ko atanabonza amazi niba ndabazi nariko cyane ndabavuga kuko usanga nta muntu n'umwe amwiyumvirako mara igituma ntaco tuba tuzi natwe rero turatira akamu nk'abajya tuba dusangiye impano nk'abajya bakina amafilme nk'abajya baririmba umwe wese mu gisata ciwe ukaraba ko ujya muntu abishoboye abishoboye ukamufata mu mugongo erega gufata iyo tuvuze gufata mu mugongo simpaka ngo turinde kuronka ama sponsor nk'ubu wewe
uruse umuntu agushigikira daboro kugira ngo ubu bumenyesha amakuru nuko habaye umuntu agushigikira akakubwira ati burya uca ngaha woshika kandi warashitse c'est vrai nukuvuga yuko uri kurasaba yuko mukuriye namwe kugirana kurabo n'abandi kugira ngo izo mpano zanyu mufise nazo zitera imbere kandi ngo akanyoni katagurutse nikamenya niyo bweze ushobora guhura na kidumu uzi kuririmba nk'akarorero ugenda n'umuga bwo runaka uzi kuririmba wahura na kidumu ukuwa ko mukoranye kurabo canke muhuriye ahantu runaka muhuriye mu ico gikorwa ugasanga iyo tala yawe irateye imbere canke nawe arakumenyeho ubundi bumenyi ni byiza cyane na kare dusanzwe turi no mu kintu cyitwa iterambere dakumira nico uri kurasaba yuko gikwiriye kwaguka mu bintu byose mu mpano zose kugira ngo abantu bagendane ubumuga nabo biyumve ndetse banatera imbere nkuko abandi nabo bimeze nibaza yuko ariko yatwumviriza nabone bogira byo bakora ko bikabasigira message mu mitima canke mu mitima yabo nyene hakagira ikintu gihinduka kugira ngo dutere tuje imbere nkuko uri kurabivuga nyene nkuko uri kurabivuga ko kandi bisanzwe biziko turi mu iterambere nyene dakumira abantu bose umwese yiyumve mucakora ntihabe intambamyi runaka ntihagire ikintu cyo guhora umuntu ngo ubumuga canke iki ngo ukwambeze canke ivyafise ariko ashobora nawe kugera ku iterambere Tacienne n'ukuri turagushimira ku nterano nyinshi canke ku butumwa uriko uraduha no ku nyigisho uriko uraduha rero dusa n'abariko bararangiza ikiganiro twagira ngo tukubaze mbega Tacienne wewe watubwiye byinshi ukora twumvise uri umuntu adasanzwe nk'uwo kubaza urabona nk'imbere yawe mu minsi iri imbere uzuba umeze gute mu izo mpano zawe muri bwa buzima batubwira usanzwe ukora urifuza ko uzogera kuki kugira ngo iterambere ryawe nyine urabona wowe ejo hawe hazohameze gute canke urifuza ko hokogwa iki mu buzima bwawe canke mu buzima bw'abantu bagendana ubumuga kugira ngo nabo bashobore gutera imbere ejo habo hazoza hahinduke. Urakoze kumbaza ico kibazo reka mbanze mvugire ku buzima bwa benshi ikintu ca mbere twosaba nuko ryategeko ryabwirizwa ry'abagendana ubumuga ryategeko ryoshirwa mu ngiro kuko niryashirwa mu ngiro hazohinduka vyinshi kuko hariho nk'ibyo usanga turimwo ugasanga uri mu kintu utazi kandi hariho itegeko ryabwirizwa kugukingira canke ryabwirizwa kukorohereza rero iryo onye nk'uko leta yacu leta mvyeyi kandi yumviriza bose kandi tabara bose kandi natwe turi abana b'igihugu turi wa mwimbo w'igihugu iryo tegeko borishira mu ngiro rikabaho aho umuntu wese abimenya ati umuntu agendana ubumuga ameze uku abwirizwa gufatwa uku abwirizwa kugira iki ntibisigura yuko ngo dushaka ngo duce turekura amaboko ngo hariho ngo itegeko ngo rituvugira mugabo ryoshirwa mu ngiro nibaza ko hari co hinduka hama kuri jewe naho ndifuza yuko impano zanje zitomfiramo namara namaze zamaze gusohoka mukabimenya ko ndabikora urumva nk'ubu byitwa ngo ndi umukinnyi w'amafilme mugabo atayo ndakora ngo agire aho nshikanye ntarashobora kubona umwimbo wabyo urumva ndifuza yuko impano zanje zitomfiramwo noronka ingene nsohora impano zanje nkaronka ingene nkora umwuga wanje wo kubarira ukaguka umwuga wo kubarira wo novuga ko wagutse hasigaye nyene ko nje ndatanga izo ngabire zindimo nanje nkaziha abandi kuko ndamaze nko kwigisha abantu barenga
baba hagati ya 50 irana 70 gutyo urumva ko ari abantu batari ndiko ndababa nk'ijana ego nukuvuga rero muri ico gihe ndose umfata mu mugongo agafata mu mugongo n'abagenzanje nta kibuza nosiga izina kuko nka filme uyikinye ntihera n'ikintu kidahera n'ikintu kidahera n'ikintu uzosigaho n'umwuzukuru azobona n'uzoza akazokibona ati ibi byakoze umuntu yitwa naka ego tukwifurije ko ugira ko haje mu buzima kandi n'Imana ikabigufashamwo ukagera ku ndoto zawe ego cyane murakoze turarangije rero akajambo kanyuma hanyuma duce turangiza mwakoze kuntumira mwakoze ndiko ndashimira n'abumviriza iradiyo kugira ngo bumve ivyiyumviro vyacu ndashimira mwebwe abamenyesha makuru novuga ko abamenyesha makuru muri nkingi imwe mu nkingi abantu bagendana ubumuga bishimikiza kuko amajwi yanyashika kure atari mwebwe nta twebwe ego murakoze natwe rero tugushimire kuba witavye akamo twaguteye twizeye nitwongera guhamagara uzogaruka nzoza no kuri Tacienne yari umutumire twari kumwe tukaba tumushimiye turashimiye mwebwe mwese mwatwumvirije hajatunga yari mu mashiga turamushimiye ikiganiro natwe turashoboye nahanyine kirangiriye tuzosura je mnine shemeza yakibateguriye naho butaha